Ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana Nera haheze amasaha 2 umugabo wavuze ngo araje. Ibi bintu ntivyumvikana. Akira telefone subira mu telefone. Shameme. Urabizi ko na mu telefone kuva kera bambwira ko izimije. Je bino bintu bikuranira ubwoba n'ukuri. Uko niho bagize atsida. Shema, sinzi umunezero mfise ukuntu ukugaragariza. Ino mariage kuba ibaye ngushima Imana. Kandi ikintu ca mbere kiryoshe kuba byose bibaye ata muntu numwe yigeze abimenya bikozwe mu ibanga. Ndumva ari ikintu cyo gushimira Imana. Rero ikintu mukora munyarutse kugira ngo tubiheze. Grand frère, nuko Imana ndagushimiye cyane. Ndagushimiye ariko kandi ndashimiye Imana yo mu ijuru tumye ibintu bikunda. Ntahoro nk'umuhezagiro uvuye ku Mana mu ngoro y'Imana kandi nera atari ngangavyo ng'ikintu na kimwe. Ariko kandi ndashimiye wewe kuko niwe Imana yakoresheje. Umusinda kugisha inama wangiye inama nziza. None ra mu musaro wayo waye mwiza. Rero kubw'ivyo Imana nawe ikomezagirira. Reka ngende kugira nkoresha umwanya ariko kandi wumve ko ndagushimiye bivuye ku mutima. Brother, yenda mufata agafoto kanyuma munyarutse tuve ngaha. Aisha, aha burya mimi Imana senga bugira akomeye cyane. Numena ko uruga rukuye mu menyo y'ingo. Aha rero hagenera yaragiye. Araraza inkuru, arakwiragiza gahinga. Ibintu yibaza yuko ni uko ari wazubakana na Shema. Ariko ico yibagije coco nuko mimi bakoze ta civile na Shema. Ico yaraciyibagije. Nikimenya yamenyereye ko nera yapayutse neza mu mutwe yamaze kwinjirwamo n'ibintu mengo n'urumogi. Yagiye adugibikamwe urushihunge ngaho rero ngarindiriye ngo namaze kugira iki kumutora. Ujyana abaruzi bazarakureze. Nakubwiye ibintu ni hatari. Je namara mawe ndumigwa. Marezo reka kubesha Marezo. Naho nera yo bari umusazi.
niyo sara ngo agire ku rwego marezo ndazira kurusa kuruta kugwa nabi ingo tugende twishikireyo tumere nk'abagiye kumuramutsa turabe ko ivyo bintu wambwiye ari ivyo yo marezo ure ku rusaku jewe nanje ikikwereka yuko kujya kumuraba bitandagishinga nishaka gukurikiranira amakuru hafi ukuguru kukundi twagiye duhoshi duhawe nyoye Karibu. Karibu. inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana. turahonye n'impamo aha nyine
agira yemeka abagore babiri ku munsi umwe. Reka tubirabishe amaso. Mugeni mwiza, mbabare kuba twacerewe ariko ibigora abagabo. Kindi kandi ntugire ikibazo, pasire twamaze kuvugana. Umwanya wose dushikira ashobora kuduhezagira. Ariko imbere yuko tugenda ndagufitiye surprise. Ndarota cyangwa ibi ndiko ndabona nibiki? Nera. Oya. Nturi kurarota. Turi ku murango. Wanashaka turi 17:20. Yamana senga. Yabikoze ku mugaragaro. Hari icyo utabona? Hari icyo utumva? Umuhinga ahingurwa n'uwundi. Kandi iyo bimenye umwe bwari ikindi. Nera. Meme. Nagira ngo ndababwire yuko amanyanga yose mwakoze nayamenye ndafise ngaha. Bwabo burozi. Bwabo beshi bwose mwagiye mwadendekeranya. Cyose narabimenye. Mimi. Ndabwaye ko kwanza nabanza gusaba imbabazi. Kubera ndazi yuko uyu mwanya umaze turi kumwe je nawe. Wariko ukora mu ibintu by'akamaro kuja gusenga. Usengera abantu bagwaye, gukora ibikorwa by'Imana. Ndabizi nakugoye. Ariko mfasha ndakugoye basubwa rimwe. Sinzosubira. Mimi. Ndifuza ko ikintu cyo tuyagire ngaha ukimfashamo. Kuko ni ikintu gishobora guhindura ubuzima bwanje. Ikintu musaba si kindi. Malgré yuko ntari sire yuko ushobora kunyizera nkuko ndabyifuza. Ariko nico cifuzo mfise. Shema. Nubwo ntazi ibintu wateguye kumbwira. I'm sorry vraiment. Numva umutima wanjye utiteguye kongera kwizera. Mimi. Vyambwiye byankoze ku mutima. Nubwo wowe utakinkunda basi kora igikorwa nk'umukristo. Yokora kugira ngo arakore n'uwatazi. Mimi. Fasha ndabiko nova mu ingwe. Ereka ndakwereke. Reka dutega agatego. Ubwo muri tayari umwanya rero wose nzo gutelefona. Nkagutelefona akakubwira location y'ahantu ndi. Sozi telefone yawe ikira recording. Ibisigaye tuzomenya hanyuma. Ariko wa mukobwa wifuza iki mu buzima bwacu? Ujye wewe nta kindi kintu ushoboye atari ukonana umunezero w'abandi bantu. Iyi ni invitation. Umunsi uri ngaha n'itariki turagutumiye muri mariage. Akiri. Chef, nukuri mbabarire. Je mukobwa sinamwizeye aho yoza mu rubanza rwo haje. Chef. Hari umuntu wamagaye ku kazi nibaza ko ashaka ko tuvugana ibintu by'akazi. Urashobora kumuha tukavuga just 1 minute.
It's okay. Okay, thank you. Mimi genda ukine nabo mungana twe turakurenze. Nari narakurahiye kutorongorwa na Shema ngo asigenera wanje. Ikindi kintu nakubwira ukazo kwihenda ugahonyoza ukuguru mu rubanza rwacu uzobona imbwa yaboneye kumugezi. Shema, ngira ngo wavyiyumviye. Aya majwi n'icyagirije gikwiye. Kubisigaye niwe kwifatira ingingo. Mimi, wabikoze neza cyane. Niwe ugeze kumbwiye ko turi mu rugamba, mbona naniwe kugufata ukuboko ngo dufashanye. Chérie, ugicamwa cy'umugisha kiva ku giti cy'umuruho. Hani, ndakwinginze umbabarire. Tubandanye programme yacu ya mariage. Hanyuma burya kudahana imbwa byorora imisega. Nera no mundekere. Reka tubandanye gusenga. Nivyo babiri mu Imana bizoba nkuko yabitegetse. Yes. Nuko byagenze. Mugahirahira mukabigira birebire. Cyo ndabashengeza. Kuko ibimenyetso byose ndabifise ngaha mu ntoki. Kandi ngire ko ndabahanura. Hakagira icyo nzoba jewe na madame. Ubuzima bwanyu muzoba mushize ku iherezo. Nera, nkuko ubibona tuvuye kuragana. Ubu turi monsieur madame. Ndakwibutsa ikintu. Umugisha w'Imana nta muntu awuzibira n'inzuzi ntizotembana ndetse na tsunami ntishobora kunyiganyiza. Ibanga rikomeye ry'ubuzima ni ugutahura ko rimwe na rimwe umugisha tutawirukako, ahubwo uza wiruka utugana. Mw'ico gihe ntituba mu bihe twateguye, ahubwo twisanga mu byo twateguriwe. God bless you. Madame, sinarinzi yuko mbana n'inzoka. Wakabaye uri njyajya inkozi y'ikibi kugira kuri rino rugero. Umva nkubwire, ivyo mwakoze byose nanira byose twari tubizi, ariko turabirekera kugira ngo turabe iherezo ryayo. None raba ntimumara amaye, ntimukozwe n'isoni bene murango babona. Sinuvugira byinshi hano, ubu ivyayo turabisubira mu muhira. Shema, Mimi, ndabasabye mumbabarire. Nashatse ko ibyiza byose bitaha iwacu bituma binkoresha amakosa. Icyo neza cyo usenga Imana ukanuye amaso ikaguha ibiyamena. Ndabasabye mumbabarire, ndabinginze mumbabarire. Sheri. Sheri. Uragashirirwako. Urabona ukwiye kuba sheri wanje wowe. Nugira no mu mutwe. Nera. Nyumviriza. Banza wicare kwanza utekanye Nera. Nishobora kumva yumvira iyindi plan ishobora gukura. Ibi ni byo mba.
inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana Hani, wabonye ukuboko gukomeye kw'Imana yanje nako kw'Imana yacu Shema niwe ukunda kuvuga ngo ibigiye inama bigira imana. Nibutse ibintu twaciyemo kuba warambabariye tukaba tugeze ngaha nta muntu umwe twagishije inama atari imana. Kwaje kuri nta kuntu kumwe tutari kugira hayisite. Narabonye aho bipfira. Buryo hatabaye guha agaciro ikiyago mu bakundana. Umwe wese aguma yumvira ivyiwe undi akimvira ivyiwe. Kandi uwo muntu arimo ariyumvira ivyo bintu aguma yumva amengo we wari mukuri. Ariko iyo bafashe umwanya bakaganira birangira batoyesorisha. Burya je wana nananiriwe. Naguma niyumvira kuri koti imwe bikarangira mfashe ingingo mpubutse. Kuvyo kuri ntubeshe Imana yawe irakomeye. Hani, I promise you Imana yawe izoba yanje. Chérie, iyo atari uhoraho arinze igisagara abaterami boteramiye ubusa. Kandi burya iyo atari uhoraho ateramiye urugo umugabo n'umugore bokora, ariko ibyo bakora byose bikanka bigahinduka iby'ubusa. Ndifuza yuko urugo rwacu tukubakira ku rutare. Ubwo rutare narwo si urundi ni Yesu Kristo. Tukubakira ku gusenga tugashyira amavi yacu hasi kandi tukubakira ku kuba woraho. Baby, ndifuza yuko twubakira ku gusenga no mu kuba uhoraho. Ni uba uhoraho ni uzoja kure aho ijisho ryanje tazi bariko rirakubona, ariko muri wowe ukaba ufise kuba uhoraho. Ndabizi neza yuko uzomye ko ijisho ry'Imana riri kuri wewe, kandi naje umugore wawe bizomesha agateka. Ni wirinda ugatinya icaha bizoba inyungu ku rugo rwacu, kuko uzoba uzi neza yuko aho ntari Imana ihari. Sishaka urugo rwo gucungana. Burya umugore mwiza nuwemera gucungwa n'Imana, kandi n'umugabo mwiza nawe nuwemera gucungwa n'Imana. Njye urakoze cyane. Amajambo mbwiye aragaragaza ko umugore w'ubwenge. Burya akazuba gusa karahenda. Mu bwiza bwo kurukoba ntacyo mumaze, ariko umugore yubaha Imana niwe ashimwe. Chérie, icyatumye nihanganira biriya bintu byose naciyemo ni Imana yashoboje kubw'amasengesho. Nongeye kumenya neza yuko urukundo rw'ukuri rudapfa, n'isezerano ry'Imana ridahera. Ego rirashobora guteba ariko rigashika. Hano Imana ishimwe cyane, urukundo ruratsinze. Yes. Urabona rero yuko ibintu byinshi twabikoze mu ibanga kugira ngo ujya mugeseranira nava duca nikanda. Rero urazi yuko utarose opportunity yo kuza gusasa cyangwa ngo upanga ibintu byo mu rugo rwawe. Tugende ndakwereke, kandi don't worry aho tabaye narakubereye. ibigiye inama bigira imana. Niwagirirwa amahirwe uricara ku birenge byiza byo wahawe ubwenge bw'Imana. Niwagirirwa amahirwe uramana umuntu akugira inama nziza. Nta kiryoshye nko kugisha inama Imana. Uwangiriye inama yambwiye ngo mu buzima nze name nsinda gutsindwa, kuko kenshi iby'Imana bijya barambije abarambiwe batashe.
ngo wankabangwe niwankazana dawe. Kutemera kugirwa inama nibwo bupfu bwa mbere nabonye. Nkunda Kristo umujyanama wanje mwiza, kugisha inama Imana niyo nama nzogira abandi. Ibigiye inama bigira Imana, gisha inama Imana niyo nama yanje. Ibigiye inama bigira Imana, gisha inama Imana niyo nama yanje. Ibigiye inama bigira Imana, ibigiye inama